Ndasubiriye kubaha kaze Barundi namwe Barundi kazi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kwimuresha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Kuri uyu mugoroba rero ndabaha kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikiriza kwimuresha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Niteka n'umunezero ntangende byo gusubira kubana namwe mu banywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kwimuresha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Ndabaha kaze rero mu makuru tugira tubashikirize kuri uyu mugoroba. N'amakuru tugiye guhera kwere ko aravuga ngaha mu Burundi, ngaha i Bujumbura ibara riraguye. Umuvugizi w'igisoda c'u Burundi Gaspari biravuga ko yoba afashwe ajabukanye amahera y'u Burundi. Bivuga ko rero ngara amahera perezida w'u Burundi Everson Ndayishimiye we na Prime Niyongabo ngo bari bahaye uyu Gaspari ngo ayabike, akaba ari amahera rero ngo yari yaturutse muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gaspari rero yaraciye ayajabukana kuri ubu rero afatiwe ku kibuga c'indege ngaha i Bujumbura aciye ajanwa mu minwe. N'amakuru rero duhawe n'amasoko yacu nyene ngaha i Bujumbura. Yani makuru kandi murabizi neza ko uyu Gaspari ari we yamavuga ko abasoda b'u Burundi ngo bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo boba bameze neza. Ni mu gihe amakuru yaturutse muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yatumenyeshaga ko abasoda b'u Burundi bari muri Kongo bamerewe nabi cyane, ndetse ni nabwo ejo bundi igisoda ca M23 casohoye itangazo kigabisha Burundi ko bugomba gukurayo abasoda baco bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuko ataco bagwanira. Amasoko yacu yegereye bamwe mu basoda b'u Burundi bayabariye ko ngo inzara iriko iranumura mu gisoda c'u Burundi kiri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amayeri rero ya Gaspari yoba amukoze ko kuri ubu afatwe ku kibuga c'indege yagira ajabukane amahera y'u Burundi. Mu yandi makuru kandi si ibyo byonyine tuza kurabira hamwe n'ubundi turaza kugaruka ku magogwa y'ingabo z'u Burundi ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza guhera kuri General Erindizigiye Batazira Muzinga. Kuri ubu hari amakuru ariko aravuga ko yoba yashitse mu gihugu c'u Burundi ngaha i Bujumbura. Turaza kuraba ivyaranze General Muzinga mu gihe yoherezwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ajanye n'igisoda c'u Burundi guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Mu makuru rero n'ubundi ariko aravugwa ngaha mu Burundi, reka tubanze tuyahere ko yariko aravuga nyene uyu mugabo ari we Gaspari. Mbe umuntu yitwa Gaspari cyangwa se General Gaspari baratuza kuri ubu yoba ariko arabarizwa hehe? Kwa 16 ukwezi kwa mbere 2025 yatwagirije avuga ko ngo turiko turabesha abanyagihugu b'u Burundi. Yavuze ko abasoda b'u Burundi bifashe neza ku rugamba rw'imirwano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa kuva intahe iyamwokera abasoda b'u Burundi bamaze gutangaza ko batameze neza, kuri ubu yaciye yinyegeza. Kuri ubu rero aciye afatirwa ku kibuga c'indege ngaha i Bujumbura agira ajabukane amahera y'u Burundi. N'ubu rero aracabesha ko ngo abasoda bifashe neza. Bega yoba yaramenye ko abasoda b'u Burundi bahisemwo kwihungira nyene bagahunga urugamba rw'imigwano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hako bahonera mu ntambara batumva isiguro yayo. Turabandanya atwibaza mbe yoba yaramenye amagogwa abasoda b'u Burundi bo barimwo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ese mbeho yoba yaragize turiko turibaza mbega yoba yaragiye kuraba firigo zuzuye ibiziga muri campo DCA Passive bita Guatemala? Mbe yoba azi agahinda k'imiryango y'abana b'igihugu c'u Burundi bagandaguriwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo? Ivyo rero Muzinga ivyo rero uyu Gaspari, General Gaspari baratuza akoze muri uyu mugoroba na kamaramaza afatiwe ku kibuga c'indege bivanye n'amabi yakoze abesha yari atorokanye amahera y'u Burundi. Kuri ubu rero afatiwe mu kibuga c'indege ngaha i Bujumbura yagira atoroke aje
hanze nyene aje kurirayo ayo mahera y'u Burundi. Reka rero tubandanyirize amakuru yacu n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Biriko mu Burundi ngaha ibujumbura nuko Generali Eri Ndizigiye ngo yoba nyene uzwi nka Muzinga yoba yageze ngaha ibujumbura. Uyu rero Muzinga niwe yahora agaba ibikorwa byose by'abasoda Burundi muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Aha rero akaba ari imbere yuko Goma ifatwa. Uyu mujenerali rero Muzinga yari yamaze kwimura icicaro ciwe agikura igoma akijana Bukavu, aca ategeka abasoda b'u Burundi kuva ku mapozisiyo yose bari bafise igoma bahungira muri Sud Kivu. Hari bake kandi ngo baciye basigaye ku kibuga acindege ca Goma. Imbere yuko rero Bukavu ifatwa naho ngo yari yamaze guhunga. Ubu biravuga ko yoba yageze ngaha mu gihugu c'u Burundi ibujumbura kandi ngo ingabo ziwe zikiri ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Nkuko rero amakuru uduhabwa n'amasoko yacu, abasirikare ishavuriraniga kubera inyifato ya Generali Muzinga. Bamufata ko ngo yoba yarabahemukiye bikomeye cyane abikoranye ndetse na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ingi ikaba ari intahe ishingwa n'abasoda b'u Burundi bari muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Dore rero bumwe mu buhemu bwa Muzinga yoba yarakoreye muri CIRGL. General de Brigade Eri Ndizigiye batazira Muzinga yari yarungitswe muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nk'intumwa y'u Burundi mu mugwi wa CIRGL ujejwe gukurikirana ko atabibazo by'umutekano byaduka hagati y'ibihugu bigize uwo muryango. Ico kibanza yaciye agikoresha nyabuna mu kwegeranya ndetse na FDLR bakorana integuro z'intambara. Yongera kandi aha imitwe FDLR FARDC yingene nyene ngo boyiha ingabo z'u Burundi izambaye umwambaro wayo kugira ngo bace bigarurira uduce twa M23 twari twahawe ingabo z'u Burundi zari muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo okwizina ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ico gihe rero Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yatwara EAC cyangwa se umuryango ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yafatwa nk'umushinga ntahe agiye hagati ya FARDC ndetse na M23. Maze M23 bayumvisha kurekura uturere yari yarafashe, bayisaba kandi kuduha ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo nayo ije kwegeranywa maze ibiganiro bibone ngo gutangura. M23 yarabikoze 50% y'ibice yafashe ibiha abasoda b'u Burundi, ibindi bice bihabwa abasoda ba Kenya, aba Uganda ndetse n'aba Sudani y'ubumanuko. M23 yagiye gutangara ibice yahaye abasoda b'u Burundi biciwe nyene bihabwa igisoda ca Kongo FARDC. Igihe ingabo za leta igihe ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC zikuriwe muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ibindi bihugu byose byasubije M23 ibice byayo keretse igihugu c'u Burundi. Aho ni naho Muzinga ngo yatanguriye guhemuka aja kumaho hanyene ngo aja kumohe ya FDLR avyumvisha Evariste Ndayishimiye ko bishoboka acane, nawe aca aratambikiza yitwa umushinga ntahe ari hagati, yongera kandi aba ufasha uruhande rumwe. Aha ni naho kandi havuye ibara ryose turiko turaraba muri Republika iharanira intware rusange ya Kongo ryambitswe igisoda c'u Burundi ndetse n'u Burundi muri rusange. M23 yarinze kugwana kugira yisubize ibice yari yarahaye abasoda b'u Burundi. Generali w'u Burundi mu mwambaro
mu mwambaro n'ibendera rya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi rero ni bimwe muzinga yagirizwa ubwo yari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nta kintu cababaje abarundi nko kubona abasoda b'u Burundi bapfa bambaye imyambaro y'igisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC ndetse n'ibendera ry'ico gihugu nyene, ariko iyo bapfuye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ntiyigera ibunamira. N'ibikorwa bakoreye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kwitanga kwabo ntivyigere vyemerwa. Abasoda b'u Burundi barahemukiwe cane. General Muzinga ari mu basoda ba mbere b'u Burundi babonetse mu mwambaro wa Kongo w'igisoda ca Kongo FARDC muri Munyonyo 2023, aho kandi yari agiserukira u Burundi muri wa mugwi wa CIRGL. Iyo yambaye gutya ngo yaja hamwe n'abatwara FDLR be n'abatwara FARDC, akaba umwe muri bo ngo bagapangana imigambi yabo yabayemwo umuguhemukira igisoda c'u Burundi. General Muzinga rero gushika ubu biravuga ko yoba yibereye mu gihugu c'u Burundi, aho rero yataye ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ziriko ziraburabuzwa nk'uko amakuru twahawe n'amasoko yacu yabidushikirije. Niba mwanyi rero twabanaga makuru y'ibiganiro twabashikiriza kwimoresha kwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira ku makuru yacu ya nijoro. Reka mbashimire kuza gukurikira amakuru araza akuba agezweho. Turaza kubashikiriza amakuru y'ukungene hoba hari amakuru twaronkejwe n'amasoko yacu avuga ko nyuma yuko Prime Niyongabo ahutangazo n'igisoda c'umugwi yitwaje urwanisho M23 rirongowe na Colonel Nanga rimusaba ko yovana abasoda b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu rero amakuru twahawe n'amasoko yacu nuko kuri ubu Prime Niyongabo yaba yaciye afata indege ya gisoda yerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gutwara abasoda b'u Burundi bari ngaho nyene muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bashike bagaruka mu gihugu cabo c'amavuko c'u Burundi. Turaza kubashikiriza ukungene vyoba byagenze mbese bimeze bite. Turaza gukura amatohoza tumenye niba iyo ndege yashitse i Bujumbura ndetse ikaba yongeye ikagaruka ngaha mu Burundi. Reka rero tube dusozere ngaha, turaza gusubira ku makuru yacu yo mwijoro.